I will sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumura wa televiziyo Gitage ikindi cyagano canyu c'umutumire ikiganiro canyu kiragira ngo muri kumura cumviriza mumenye inzira z'Imana mwakira ubwenge bw'Imana ugutabaca kumenya rero uyu munsi dafise umutumire aza kuyagana mu bijanye intambuko zitwara amashirahamwe mu gusubira inyuma rero iyo amashirahamwe asubira inyuma ni gute abantu bovyigenzamwo canke biba vyagenze gute rero ndafise umutumire aza kutwagurira kugira ngo abantu batahure igihe ishamwe ryasubira inyuma ukuntu bashobora kubivamo bakiyubura rero nashaka ndamuha umwanya yidonda yo kwadukurikirana. Murakoze nitwa Manirakiza Onesphore nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe yitwa Antioch Foundation hanyuma nkaba ndi numwe mu bungere mu bazi bashengero bishengo yitwa Shama Temple muri paruwasi yo muri Muha. Murakoze ku butumire bwanyu. Ego murakoze cyane kandi kongera kuza hano kuri televiziyo Gitage mukino twakoze ubwa mbere twabwiye ku ntambuko ziba zigize amashirahamwe kuntu amashirahamwe akura kuntu asubira inyuma rero nashaka uyu munsi mutubwiye none ishirahamwe ryasubiye inyuma ni gute boshwa kwiyubura kuko iyo ikintu caguye nitwokwemera kwiguma gutyo nyene haba hari abantu bashobora gutanga umuco ukuntu bashobora kuva ngaho hasi bagasohoka kandi kuduga rero imbere ko twinjira muri ico kibazo nashaka ndababaza ikibazo nabaje mu gihano ca mbere iyo umuntu avudishira hamwe yotahuriki twavuze ubwa mbere twavuze yuko iyo umuntu avudishira hamwe yotahura umugwi w'abantu yego bashize ingufu hamwe n'uburyo hamwe n'umwanya kugira ngo bashike ku ntumbero kanaka yaba intumbero y'ivy'imwemo kibishengero canke ishirahamwe rukristo yabi intumbero y'ivy'ubutunzi ikiba ishirahamwe rikorera ridandaza canke rondera inyungu kanaka no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu canke abadaharanira inyungu zabo nabagomba gutora inyishu ibibazo bihanze ikibano bihanze igihugu abantu bose bashize hamwe inguvu hariho n'amashirahamwe y'ibihugu ni ibihugu biba biri mu karere kamwe canke bifise inyungu kanaka bigomba guharanira tuzishamwe rero n'abantu bose bashize inguvu hamwe bagomba gutora inyishu ikibazo kanaka no guteza imbere icyimviro kanaka canke akaranga mutima kanaka yego mutubira amajambo make atasho gukurikirana ca mbere intambuko amashirahamwe acako abatakurikirana ca mbere twobibutsa yuko ubwo amashirahamwe avuke abeho aca ku ntambuko zishika zitatu zikomeye niya kane iyo gusubira inyuma iyo vyayananiye gukomera canke kubandanya akomeye bwa mbere hari kuvuka aco twita mu gifaransa emergence ni gicimviro kiza hagira abacakira bagatanga gishira mu ngiro mu bikorwa mu gataro rutonde rurabaho habaho kwiyungunganya no kwiyubaka ico twita mu gifaransa consolidation ni gihe gukora ibikorwa bidahagije murondera urutonde rw'ingene ibikorwa bikorwa cyane cyane intwaro abakora ibikorwa ku munsi ku munsi abo baha raporo abo bakurikirana ingene buryo bukoreshwa ingena burongozi buherekanwa nibindi hanyuma bwa gatatu iyo waciye kuri intambuka kabiri neza ucija ahantu twita kuba wakomeye muri maturité hanyuma rero aho nahantu mama ufise umuco wo gutunganya ibikorwa uzutomoye inzego ziba zihari amanama aba neza gahera neza imisi yose n'umwimbu uri kuragaragara ku kibuga hanyuma aho rero iyo utabaye maso ukagwa mu kamenyero ukanka kuraba ibigukikuje biriko birahinduka ko twabivuganye niho ucuja mu gusubira inyuma no mu gusenyerana kwaryo aha rero naho twita gusubira inyuma canke décret yego murakoze cyane ndiza ko ariko dukurikirana bashoboye gutahura amajambo makeyi ivyo twabwiye mu gihano ca mbere rero uno munsi nashaka duhagarare cyane mu gusubira inyuma kwishira hamwe mbega mushobora kutubwira nibihe bimenyetso bigaragaza kwishira hamwe ryasubiye inyuma. Urakoze cyane aha ndiko ndavuga gusubira hamwe nyuma kwishira hamwe nisunga ikitabo cy'umwanditsi yitwa Jim Collins yanditse igitabo cyitwa ngo ni gute abanyenkomezi basenyerana mu kinyamazuru yavuze ngo how the mighty fall abari kwa dukurikirana bagomba kuzogisoma mwosoma ivyimviro mvuga ngaha nisunga ivyimviro by'uwo mwanditsi byaramfashije gose ndavyemera ndabigenderamo kuko ndanabikoresha ndiko ndafasha mu kazi kanje kunganira no guhanura abarongozi amashira hamwe biramfasha nakuvuga yuko yaba umurongozi canke ishira hamwe intambuko zigenda gusenyerana zigomba kumera kumwe iya mbere ni ubwishime
bw'uko ariko araroranirwa aho guha icubahiro Imana canke abo bakorana canke ishirahamwe aho gushimira Imana no gufata nk'amaboko karyo ku gutera imbere ngo kamufashe gutera imbere agatangura nyine kumva yuko akomeye. Iyo ntambuko niyo ya mbere. Turavye umwami Sawuli igihe yaba umwami ntiyari yavyiteguriye mugo umunsi wa mbere atangwe gutsinda Imana ikamwereka ko akomeye yaciye atanga kuja mu bwishime agomba kubaka ikimazi gicaniro cy'ugwibutso cyuko yatsinze atangura kwinjira mu bwishime. Iyo niyo ntambuko ya mbere. Bo mbega uvuga uti none ni gutuma toryoherwa iyo yacitse ku mwembo. Woryoherwa no ryoherwa mugabo siniyemere. Hagumana mu mutima agatima gashima. Birabaho kugirwa ntiwiyemere. Ego aho uvuga uti no kuri naho bana nageze ngaha hantu ubwa mbere kwanza sinoca nishima gose kuko aho ngomba gushika sindashika nta numwe afashe ikiyereko. Rero usamajwe n'udukeyi washitseko ukibagira ivyo ugomba gushikako uhereza muri utwe nyene. Ico nico cyambere kimubuza kutishima. Icya kabiri araraba akabona yuko atari we yabigize wenyene. Cyangwa iryo shirahamwe rikabona ko hariho ibintu vyinshi vyaterereye vyo kuri atari bo batokubita kugituza ngo biyemere. Navuga nukuvuga uratahura kukomeye nivyo mugukibuka iyo gukomera kwawe kwavuye. Benshi uza gusanga bafise wabafashije aho vyaciye iyo wibuka ivyo rero ntusura kwiyemera. Uribuka ati naho mubona bimeze gutya n'ubuntu bw'Imana. Umuntu ubona mvuga ati n'ubuntu bw'Imana, Imana ishimwe abarimwe agatima gushima no kwibuka aho vyavuye. Kubera umutima w'umwana w'umuntu urimwo akantu kwiyemera no kwemegwa rero rimwe na rimwe biratugora kwibuka ivyo. Nibaza ko tuzogaruka ko mu kindi kiganiro kimwe cy'intaho ubwoko bw'abarongozi bane. Hanyuma iyo ntambuko nimbi cyane ni ikimenyetso kibi cyane umugenzi wawe umubonye ageze ngaho canke ishirahamwe rigeze ngaho mwari muzinanye urya kara tiyamara rakono na mahera mugira iminsi mikuru ngo murakomeye mwaba mwonona amafaranga aho gukora ibikorwa mwari kumugakora. Ntimwame mu masabukuru ntimwame mu publicité yo kwereka abantu atavyo babasavye muraraba neza hari ibimenyetso bigaragara umuntu ko yishima ngomba kwivuga hose kugira nte hamwe bikenewe nimba ari by'urudandazo bituma abantu batwizigira cyane ahandi bona ko kwiyemera nyene. Ndafise uburorero bwinshi muri Bibiliya bunyereka umuntu ageze ahantu yiyemera yekubita gwituza abari ntambuko ya mbere imutwara kukugwa. Mudo kandi karorero Yego Nebukadineza mu mwami w'i Babuloni yarakomeye cyane mbere Daniel yari yeretswe icyampo aho yerekana ko niwe umutwe w'izahabu mugabo ategwa n'ubwishime. Yari yahawe indoto y'igiti gicibwa agakijya mu ishamba umunsi byamushika ko yari kwagendagenda mu gisagara yubatse avango Jeff je Nebukadineza sije nubatse ahantu sije abami bose bumvira uwo munsi nyene yaciye ava hejuru aja kurisha mu ishamba asangira n'ibikoko imyaka ndwi. Umwami Herode ariko aragirisha inama ngo aravuga neza abantu baramushima nawe ngira ngo acarishima bati avuze nk'Imana nawe ngira ngo bati mwavyumvise ngira ngo mwavyumvise yaciye akubitwa n'umumarayika aca ava inyo munda. Mu byukuri ubwishime Bibiliya irabivuga bwitangira kugwa. Ubwishime bwama bwitangira kugwa. Rero umuntu yishimye aho gukora ivyikenewe aza kugomba kwiyerekana aza kugomba kwerekana ubutunzi kwashikanya amafaranga menshi ko yabaye cyamamare aho gukoresheje ubwo bwamamare bwiwe mu gutorera inyisha atari bwigere aronka akajyo gutorera inyishu. Iyo ntambuko ya mbere. Iyo ntambuko ya mbere rero irafana ikintu cya kabiri. Ikimujana ahantu ategura imujana ahantu agira imigambi itisundura urutonde bahora bakoreramo. Agira imigambi idakurikiza amategeko n'urutonde vya bindi bubaka bariko bariyubaka. Mu kifaransa vyita des ambitions démesurées. Zidakurikiza amaregre n'amaizage. Nuva yuko kwa kwiyemera shitanga gukora ibintu bimusiga. Acitanga kugira imigambi atazoheza. Acitanga kubaka amashantiye adafitiye umwanya adafitiye inguvu haruwinga azo yashikako agira ibintu bimurengeye. Hanyuma rero kubera
byavuye muri bwo kwiyemera ntabamubuza baba bagiye muri iyo mpemu yuko akomeye aho hantu rero wereye aho hantu hambere yo kwishima umugenzi wawe muti ntiwishime kuko kwishima kwitangira kugwa bwa kabiri uti ibi bintu muri ko murakora iyi migambi muri ko murakora yari ikenewe mbega mwarayize mbega mwaragize ivyigwa benshi rero batagomba kumva cavuga ati je ntutuzi ko tugo turi abantu babimenyereye we ntiwemera we wamuharira ibintu gusa iyo ntambuko ya kabiri rero uza gusanga umurongozi ntiyicwa n'ivyo atakoze umurongozi yigeze akomera cyangwa ishirahamwe ryigeze gukomera ntigicwa n'ivyo ritakoze ryicwa n'ivyo ryakoze bidakenewe ryarindira ikivuka ntigicwa n'ivyo ryakoze bidakenewe ryicwa n'ivyo ritakoze gushaka urutonde mugiri ryakomeye ryicwa n'ivyo ryakoze bidakenewe bivuye ku kwiyemera no kwiyemeza nama niyumvira ibihugu nk'ibi bifise vya rutura ni ibihugu vya mbere bigowe biragoye kuko vyihinduye abajandarume bisi yose bafise ama ambassade nka hose iyumvira amafaranga aja mw'isi kugira ngo werekane ukomeye birazimvye gukomera biranakenesha iyo ugomba gukomera birakenesha gukomera rero acaja mu migambi itarikenewe kandi irengeye inguvu itubahiriza n'umuco w'ukuntu bari basanzwe bakora ibikorwa aho rero intambuko ya kabiri abayigiyemo yambuko ya gatatu aca yanka kuko akiri ngaho mukamuhanura akemera yogaruka ya gatatu aca ashira amatwi intoki mu matwi kwanka impanuro no kwanka ivyegeranyo vyose vyerekana ko hari ingorane mubuka ukabitera ivyatsi kwanka guhanurwa kwanka kwigarura bakubwiye ko ibintu biko begenda nabi cyane cyane byavuye henda gufinde muri ya migambi twategura tutiyumviriye tudafitiye n'inguvu muri ya mafaranga tuko turakoresha hatari hakenewe byatangwe konona abo twadukorera ntibakironka ibyo baronka kuba twashizaho bidakenewe twashize inguvu hadakenewe hanyuma impano zigatangura kubuza ku kibuga bavuga ati amara ibi bintu biko batera ingorane amaraporo akati aya maraporo bene aje nta ngomba abana abantu batizera abana batatuzi bege mwibaza je ntacyo mbona aha rero umurongozi cyangwa abarongozi bishira hamwe baraja bagategwa no kugaya impanuro no kwirengagiza kwibibazo bihari rero umuntu abagwaye akaguma bandanya kandi agwaye ibimenyetso by'ingwara biba byamaze kugaragara ariko akabandanya agenda sinze kurumva umuntu yagiye muri sport agafirayo yango amaze kumwumva yego ntaba yagwariye muri sport aba yagiriye muri sport yagiye muri sport agwaye muga ntiyibuka ko agwaye agomba kugaragaza ko menga arakomeye kandi agwaye aratambuka intambuko zitani ya gatandatu arapfa kubera yagiye mu rugamba gizente agwaye ndibuka muri Bibiliya umwami umwe yagomba kuja gutera yari kumwe n'umwami w'Abisirayeli n'umwami w'Ubuyuda bagomba kuja gutera hanyuma umwami w'Abisirayeli abwira uwo mwami w'Ubuyuda ati yamara ni murondera umuvugishwa mbega nta muvugishwa n'Imana ahari barazana abavugishwa bose bakavuga yuko azogenda azotsinda iyo umuntu ageze aho hantu yikikuza abantu bavuga ivyagomba abatavuga ivyagomba bacarondera bera bamuntu amukurikirana atujyana umuntu apinga ivyo twiyumvira barahazana umuntu yitwa Mikael avuga ati yamara uzotsinda mbaga kuramuhenda hanyuma rero mu nyuma ati none wewe uzogeza ryari kuvugisha ukuri ayo bate wese nakubwije ukuri uratsindwa ubwo rugamba ugiyemo nterukenewe mugiye kugwanira iki wari umugambo udakenewe bavuga ngo mbega hajya hano ndi harahi wacu ubwo ntitwaje kuhatera kubera ubwishime ega bace bagenda umuntu wa mbere yatewe yishwe yari umwami bamurasirayo kuko umuvugishwa yabivutse rero ngaho hantu hagoye ukwirengagiza impanuro kwirengagiza ubuhanuzi kwirengagiza amaraporo ukagumubandanya nko kumenga nta ngorane hari kandi hari yego hanyuma iyo rero iyo bivyansi vyo intambo kigira kane umurongoza aremera ko vyagoranye mugaga carondera abavyagiriza ararondera ingena avyagiriza abandi bantu kandi ari we vyagoye Ishirahamwe ararondera abo ryagiriza abakeba abakora nkabo ababononeye kandi ari bo abagerageza kuntu abaho
tuvyita ingena yobaho yoramba yomara kabiri muga mu nyuma ntateba arateba agakoroka akemera yuko yananiwe yego naho rero umurongozi aba canke ishirahamwe riba ryananiwe rigafukama rikemera ko ibintu byagoranye rero kuri izo ntambuko zose umuhanu yakemera uretse kuri rya gatatu yuko nka kwemera yoyo niyo igoye yanse kwemera acakoroka mugari ko rakoroka gatanga kurondera inyishu nabo yagiriza mu gihe Imana yo mu mutima ukumvira ashobora naho nyine gupfura inyishu yiwe yayindi ni giki twononye mbega n'ubwishime bwaduteye ngo twemere ko twononye twifashe uko tutari mbega ni imigambi twateguye itari ikenewe tuyihagarike tugonyene tuhagarika nyene yego nukuri tuyiraba ukuntu tuyihagarika twemere usaye imbabazi abantu tumaramare mugatubeho yego uranka kumaramara ugacupana bwishime bwawe wofu mu maramara mugabo ukabaho rero niyo nyishu ku ntambuko yose yo kuja mu isenyeranya washaka guhagaruka ukivyukiranya mu gihe ufite umutima wumvira nk'amashirahamwe yageze ngaho onye ubona nyine ko ari hasi cyane mushobora kutubwira inzira boca baca mu gihe bave ngaho hantu amashirahamwe yamaze gushika ahantu yemera ko ibintu vyagoranye ko bananiwe akwiye guhindura abarongozi byose biba byapfiriye haya rero ego akwiye guhindura abarongozi kibabaje nuko amashirahamwe kenshi ahinduka isoko y'ubuzima bw'abarongozi bikatugora kuva mu burongozi mugayo ishirahamwe ryamaze gusenyerana akabarirwa ntiyumve agakoroka icyo gihe uburongozi bukwiye kugira ante guhindurwa kandi ari baba yatanguye ishirahamwe ni hahandi rero twagaruka ishirahamwe si ry'umuntu ishirahamwe ni iry'inyungu muharanira kuko muzopfa muri sigeho ukaje bwa tije nje visionnaire ni wowe visionnaire mugabo wananiwe uroranya ibintu icyo wakoze wewe wari warahawe gukora waragikoze neza ahubwo wari ukwiye kumenya igihe wahejeje gukora ukabisa abandi none raba kubera wabandanijemwo ni wavyononye mbere kece na kece bavuga yuko abatanguje ibikorwa hakwiye ko igihe kanaka bakabibisa bagahindura ibyo bajejwe kuko urateba ugahumishwa n'ingene ukora ibintu ukagwa muri wa ntege nke zo kutumvira impanuro sinze kuri kuranyumva neza rero ishirahamwe ko ari ry'abantu ko atari ry'umuntu ko twavuga ko ari mugwi w'abantu si umuntu rero akwiye kwemera yuko uwo murongozi gihe ciwe cyaheze none Mose niwe yashikanye Abisirayeli muri Egiputa mu gihugu cy'isezerano bashikanye ngo nande na Yosuwa none yerekwa ryari ryahawe nde Mose mwiyerekwa hari ama role canke ibikorwa bitandukanye n'abagira intererano batandukanye na David ingoro so yayubatse na Yosuwa siwe yubatse ingoro siwe yagize ubwami bwa Israeli ngo bukomeze bwakomejwe nande na Dawidi muga Dawidi amaze komeza ubwami bwa Israeli ingoro yarayubatse yubatswe nande iyerekwa ni rimwe mugabo muri iryo yerekwa abagira ico baterereye baba benshi naho rero ishirahamwe canke ishengero rimara imyaka 400 kandi abagibayemwo batayibayeho ni gihe tuvyubaka tuzi yuko ivyo riko ndakora hazoza undi muntu abikora reka ndavyubake neza hagaragaje ibimenyetso ko je vyangoye reka ndeka bakiri bato binjire mu rukino bakine yego urumva rero uburongozi buteze guhinduka igihe cyashami ryageze ngaho hantu urumva ishiramwe rigeze aha hantu ryakorowe nuko aba bantu batariko barumvira hategeza kuba ikintu gihindutse mu burongozi namba bazanamwe abandi bashasha mugabo abariko barafata ingingo bakwiye kwiyubara ntibabandanye bafata ingingo bagahindura role bagahindura ivyo bajejwe ndaza amashirahamwe y'abantu bimvuga kuri abone itimvuga kuri bemera ingene ibintu biko biragenda ndazi rimwe cyagerageje gufatanya amashirahamwe abiri ngo rikomere ni shirahamwe ry'abagenzi ryo muri Canada bamara imyaka 5 mu manama yabo narabayemwo bageze mu nzira biranka ricarira nanigwa baca basubira muri za zindi bahoramwe umurongozi yari yabizanye aheruka gutanga imihoho ucutanga imihoho kuko kunanirwa nibisanzwe ntibisigura ko atace wamaze warubatse ahubwo vamwo ureke uza gutabara kuko uzokwama wibukwa ko ari wabikoze mbere nuko kuvamwo bikugira umushinga naye kuko uretse ukavuga ati vy'ukuri aho ngeza mutagomba kunyica je naraterereye nimba hari uvyumva wundi naza terereye aho bubaye umuhero umushinga naye hako wewe nyene ivyo wubatse ari wowe bisambura
abo wahezagiye ari wowe ubatuka ari wowe ntiwumva kubuhereje mu isoni yego murakoze cyane none gute amashirahamwe atosubira mu bintu nk'ibyo onye igihe riba ryaguye byamaze guhaguruka nibihe by'imviro mushobora gutanga ntizisubira inyuma ni bya bindi nyene aba bantu baje kurongora ishirahamwe ryasubiye hasi ryananiwe ntibakwiye kwibaza ko ariho bagitangura bakwiye gusubira inyuma bakagira raporo kwanza y'ingene isenyananya ryabaye nibihe vyirengagijwe byatumye tugera ngaha hantu jewe uwo mishirahamwe ryananiwe aho nohera umwaka wa mbere nta kimwe nokora nohera mu byigwa nibihe byatumye aba bantu bananirwa mbega bari barubatse neza amategeko cya kintu cya kabiri mbega bari bafise uburangamutima no gutunganya ibikorwa neza nkuko bikwiye nihe baguye mu kamenyere nihe bagiye mu bikorwa bitari bikenewe batarafitiye inguvu kuko noha kwa guhavanza kubaka ibisigarira byatumye tugwa kugira sinubaka ibisigarira byaduteye guhomvoka mbanza gusubira inyuhagira ivyigwa hajya rero nabonye iyo vyaciye canongera guca muri ryashira muri ya muzingi canongera kwikonsolida casubira hahandi ha kabiri ngacashiraho vya bindi vyo nonekara nkabikosora ukadusubira kubirikomeye hanyuma ngacashiraho n'ubuhinga bw'uko naho dukomeye tutazokwigira tugwa mu kamenyere canke tuja mu vyo tutakeneye kujamo kubera ubwishime n'ibindi yego nkamwe mumaze kuja mu bihugu bitandukanye mukamaze imyaka myinshi mutwara amashirahamwe nakaye kantu mwabonye kakabijya amashirahamwe amaze imyaka amajana yakoreyeko akantu kakabijya nyene novuga cyane mbere kuvyo nasomye kurusha ivyo nabonye amashirahamwe aramba cyane n'amashirahamwe yitwararika iby'uburongozi bwayo hanyuma abayarongora baka ntibiyitiranye n'ishirahamwe kwiyitiranya umurongozi ntiyigere yiyitiranya n'ishirahamwe akamenya yuko aje gutera intererano muga hari abandi bazoza aba rero niho baturushije ibihugu biteye imbere niho baturushije umuco ababikora neza niho baturushije umuco araza azi ko aje gukora yabe igihugu canke ishirahamwe canke ishengero muga kibuka yuko undi munsi hatoza uyundi niyo nuwo muco ukuraho ko burongozi butigera bugira ingorane kuko amashirahamwe akizwa akicwa n'uburongozi amashirahamwe akizwa akongera akicwa n'uburongozi naho rero amashirahamwe mbona ateye imbere yiyubaka yamaraba ko atakanu kamwe kononekara mu burongozi kandi umurongozi mbere niwe afatiye yambere avuga ati rondera yundi je ndabona ko ibibazo biko biragira ante sindiko ndavyumva sindiko ndabikora neza rondera yundi yego aho mbona rero bigorana nahantu bagera ahantu haragene guhindurwa uwo bivuza ati ramara raba ukuntu mufasha raba mutabara akaba ari wabuza abo mufasha ni Sauli yirukana Dawidi ari we yamutabaye abafilisitiya aho kugwana n'abansi agwana n'umukunzi hamagaza havagwa amaboko y'abansi amashirahamwe ajya gusambuka agwanya abakunzi aho kugwana n'abansi kugira ngo yamakosa yibonyemwo ayafukishije kugwana intambara zitakenewe yego none unye aho mugeze no musi maze imyaka myinshi murongo ya mashirahamwe nk'ubu dufati yabyakunda ko umuntu agusubiza ku myaka mike yo kurongora yabyashoboka niki kintu mwokora jewe uwonsubiza mu myaka 25 30 igihe natangura amashirahamwe natangura nafise imyaka jambe natangura nafise imyaka 28 no gira umuvuduko muto w'ibikorwa mu ntango ego kumego niho nyine umuntu afise ingufu zo gukora gose no kwiha indero ngakora bike byo guhonja abantu babone ivyo tugomba dukore muga nkagenda niyubatse hakiri kare no kwama niyubara ko uburongozi bwubatse neza tugitangura no kosora ivyo nakoze jewe igihe natangura narondera abakiri bato nkanje ngo bamfashe muga usanga nta vyimviro hava banzanira no zana mu bikorwa ngomba gukora abafise ubwenge abandusha ubwenge nkabizigira tugakorana nkagenda ndabumviriza rero no duga nindero nini cyane mu byo ndiko ndakora kuko ingeragezo cyo ugomba kumenyekana utarakomera niyo gica abantu no kwirinda iyo geragezo cyo ugomba kumenyekana ntarakomera
nkabanza ngakomera hamwe nzanje atawukinsubiza inyuma n'ubu izo ndiko ndubaka muri iyi myaka yanje niko zimeze ntagwamo no bikora nitonze ngira neza iriko ndorongora nitonze n'indero ntagomba kuryohera abantu nguma mwiyerekwa nisunga umuco twishiriyeho wo gutunganya ibintu kugira ngo ninarinda njahabona emwe njahabona ntasubira inyuma n'uwonsubirira n'abandi bo bibona bace babandanya boroherwa yego ingorane nabonye nagize ni kuja kwisuganya umaze igihe kirekire ku kibuga ugasanga ari biteza kubomora byinshi naho rero mvuga nokosora nene nk'ubunye nk'ico guha ijambo nirihe jambo ubwira abarongozi b'amashirahamwe mu Burundi kuko maze imyaka myinshi bikurikirana nobwira abarongozi b'amashirahamwe mu Burundi nti ibi vyiyumviro twahawe ko naje ndimwo si ivy'iwacu kandi bizopfana natwebwe nituvyubake neza mu buryo bwiza kubw'inyungu zibiri kugira ntituzopfe tubabaye kuko hari abarongozi bazopfana kabonge bazopfana kabonge yuko ivyo bubatse vyabaye bihume bitameze nkuko bagomba kugira ngo rero sinzopfe mbabaye ubu nujewe ivyo nubatse kera abampaye akaryo ndasubirayo nkabafasha nk'umuvolontaire kugira ngo inyungu yanje niyihe nzopfe ndyohewe mbona ko ivyo nsize bimeze neza kuko hari abantu bazopfa bateye ingorane abantu batanguye ibintu bitari mu rutonde bizana umudugararo bizana uruhagarara byononera abantu kandi atari byo bagomba mugo ko batihaye indero yo gutunganya ibintu neza bitera bijiyo vyo bigomba iyo utabihaye umurongo biriho umurongo inyungu igira kabiri yotuma mvuga nti twubake neza amashirahamwe ni twibuke yuko ibitwatanguye bizobandanya bikenewe gufasha abantu tutakiriho ese cyo mishirahamwe ryose likazomara imyaka 100 amajana 2 kuko bazoba bayirongoye bazokwama bisuganya bakajana nibihe bagezemwo ntitugira amashirahamwe apfana natwe tugira ibintu birama kandi bihindura kazoza kandi vyama bizana impinduka no muri kazoza rero nobwira abantu bose amashirahamwe ikintu tuzoshimirwa nitwapfa nuko dusize ibintu bikomeye kandi kugira ngo bizobe bimeze gutyo ningena twigenza uyu munsi ningena tugora amanama ningena tubaka amashirahamwe uyu munsi yego murakoze cyane murongozi nirihe jambo mu ufise ryanyuma mubwira ko dukurikirana hamashi turangiza ikiganiro no munsi nagomba nteri intege abako dukurikirana naho mwumvise yuko amashirahamwe rimwe na rimwe umuntu agoye kurongora arakenewe ntidutinye gutangura ibikorwa mugato bitangure neza kuko ibibazo byose bihari uyu munsi bikeneye umuntu abitorera inyishu kandi ubitorera inyishu n'umuntu yerekwa canke inzira y'ingana byoterwa inyishu Uburundi n'igihugu kiri gito kigifise ibintu byo gukorwa haba mu by'ubutunzi haba mu by'imibano haba mu by'imwemu mu nzego zose zigize igihugu cy'u Burundi hari cyakeneye ivyimviro hari cyakeneye abubatsi no senga Imana ngo ihagurutse abubatsi mugabo bubatsi bubaka ibirama bizoramba yego murakoze cyane turabashimiye cyane kuvyimviro mutanze kuje ntambuko tujana n'ivyo amashirahamwe uko n'amashirahamwe ashobora gusubira inyuma hama kava mu guko gusubira inyuma gakomera cyane gose rero murakoze cyane n'ikindi gihe twatumiye mbega muzotwitabwa tubandanye n'ibindi biganiro ego nzoba miriwe kuko ndifuza ko ibi tubisangira n'abatari bake ngiri ubuntu bamwe akabikorekeza ndazi ko bizobafasha nanje byaramfashije turashimiye cyane n'abakurikiranye kino kiganiro nukuri muri abantu badasanzwe ko aramuheje kumva bino bintu ndazi ko bizobafasha abarafise amashirahamwe no munsi ashobora kuba yasubiye inyuma murumvise ukuntu byogenerwa amashirahamwe yanyu so gukomera kandi abandanye cyane gose narafise ivyumviro byo gutanguza amashirahamwe ndazi ko byishimwa akiri rero murakoze cyane mugumane natwe hano kuri televiziyo y'Itaje